tari wabamahera umuhungu ku myaka 7 abamaze kugira muri we isanamu y'umuntu w'igitsina gitandukanye n'iciwe akunda muri we ku myaka ingahe indwi imyaka 7 hanyuma nawe imyaka 7 barashobora kuraba mu mumera reka reka akavuga ati nani bashaka uze gufata umwanya uri kuramedita usubize ubwenge nyime wimvire ku myaka 7 ko ari umeze ndazi ko ku myaka 7 baramaze kubana abamere barengana ukavuga tujya mu mere keretse mu rutana imba tabari bahari abo wari wipfuza ukuvuga umukobwa nawe ni ku myaka 6 umwana w'imyaka 6 arashobora kubona umukobwa akabona umupapa sinzi ko urabona ko ari utwana akenshi mushobora kuba muri nk'abapapa nka 5 nk'ahantu kana kana kaje kakugwa ko yambi uro ubabeza ngo nibisho bivuye he niko baremye ukuvuga uzurabe ujya mu papa yahisemwe ujya yahisemwe akaza kugira yambi nakana nikiri benshi nibatahura ivyo ari byo rero uyo papa yahisemwe rero ni nka wa wundi rero ni w'ivyifuzo vyiwe w'ivyifuzo vyiwe ukuvuga niyo bizoshika rero wa muntu akarongogwa niyo arongogwa akarongogwa n'ubutandukanye na wa wundi igihe cyose azobona umeze nka wa wundi azomushobokera n'umuhungu rero niko kuko igihe azorongora umukobwa agasanga arongoye ubutandukanye na wa wundi wa yayimaje yiwe igihe cyose azobona umugore ameze nka wa wundi azokoresha ntavyonze cyane gusa ndavyigisha erega bijya mu bisanzwe ntibona gasisi ibuji burya urabona gira kiraka iraboneshereza abantu muko bibiri kirahwera bisobanura ngo urashobora kwigisha hajya ndakubwire ibintu umuntu abashakashatsi bavuga azi ibintu byinshi azi amatiere ya sinzi gana hava ndakivuga mu kirundi bijya byo gukora kora nako abantu bambere babizi cyane baza baribo n'abantu bafite ikibazo cya impuissance sexuelle bafite ubushobozi buke mu mibonano mpuzabitsina iyo dura n'umuntu yacitse ukuguru mu bisanzwe yacitse ukuboko usanga hari ubundi buhinga ashobora gukoresha bw'amaguru agasanga arasubije ukuboko n'ivyo batinya kuvuga umubano wabubatse urimo muri Bibiliya bagende bazingurure peut-être nk'aba ari abapasiteri usanga bo barabingene bashobora kuba bigira 10 barangene bashobora kubwira abantu umugisha nta muntu azoza kuguha ngo zamigisha ngo biki nibiki atanezerewe hari ibintu bidashoboka nk'umukenyeza atabigwa neza nakakubesha ntuzopfa umuntu yanezerewe uzo barabira hajya mu ibarabara bagenda baridoga bivugana abenshi n'abagore babigwa nabi nuko benshi batabimenya rero no kuvuga ama eglise baba bakwiye nabo nyene kurondera abantu bigisha bagende bazingurure mu gitabo cy'abikora y'into cya mbere barabe igice c'indwi bace basoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 harigisha neza ingene umugabo n'umugore bashobora gukora ivyo bijanye n'amabanga neza no gusenga ntibikunda Bibiliya ivuga ko bidakunda mu gihe barangwa amabanga yabubatse nabi ndakanje gwaso urasomura ntibikunda. Yes, bakunzi ba Marengo Media ariko tumanze dutangure tubaramutse bivanye naho muherereye mwaramutse mwiriwe cyambere na wasaba nikugira subscribe kuri YouTube yacu Marengo Media akugira ngo ube mu bambere babona ibiganiro byacu tubashirira konko muribona rero imbere ya kamera yanyu turi kumwe na LENINE Manariyo abeshi rero baramukunze baramumenye haba kuri Radio Rema FM biganiro yaremesha aro kandi kurwa rwa Facebook hari tubigenze gute na LENINE Manariyo kandi ndetse na YouTube tubigenze gute ku bintu bijanye n'ubuzima bw'abantu vuga ngo bw'imibano ku bantu bubakanye ndetse nabipfuza kurushinga abari mu rukundo. Uno musi rero niwe twabazaniye kuri Marengo Media je nitwa Sisi da Silva reka tumuhe ikaze LENINE Manariyo. LENINE karibu turaguha ikaze kuri Marengo Media. Murakoze cyane ndagushimiye Sisi ndashimiye kandi n'abariko barakurikirana Marengo Media hamwe kandi n'uyo mu kameramani wawe ego nawe tugushimira kuba witavye ubutumire ngakazuba ni kenshi ego kuba kenshi ni kenshi kweri kandi byaravuzwe nuko gusa abantu kenshi bakunda kunegrije ibintu bari babivuze yuko ari byiza aho mba mperereje ndabahimiriza nkababwira ati ni byiza kunywa amazi menshi koga amazi akanye hamararo no kumenya nyene umuntu yitegura ni byiza ko umuntu yugurura n'amadirisha kugira umuyaga wongere mu nzu habe yayere utuntu twinshi nyende twogira ngo abantu bitunganye kubera ko basamaye barashobora gupfa na umwumira cyo bita déshydratation yego nami ndabona muri Sudani y'Epfo n'amashuri barugaye kubera bushuhe bwinshi amashuri barugaye namye mbona abone kandi yavuze ko uno mwaka azoba bushuhe bwinshi ubushuhe bwinshi hajya ku muntu nawo kenshi usanga muhira yakija ka ventilateur akaryama aka ventilateur kakija ari ngaruka mbi ubisanzwe kubera ko ventilateur ujya muyaga
urahinda ukaja hasi mugabo ukavyura n'inkuko kuko nta muntu ashobora kubura utuntu tw'udukungugu utuntu twoya tuba turi haba mu mpuzu habandi hantu tugana natwo rero natwo turagira ibibazo kuko turateza ibibazo kuko umuntu hari hajyama yasamye umuntu afite imyenge myinshi ashobora no guca mu zuru ugasanga ejo canke hirya ejo birakuzaniye ama asthma canke n'izindi ngwara si vyiza rero si vyiza ahubwo iyaba umuntu ari nk'ahantu hashobora kuba atabasuma bahari canke ataco yikema canke afise nk'abamucungera kumbure vyari vyiza ko umuntu ajyama ahubwo amadirisha yuguruye yego okay ayo ni rya mbere wewe novuga ngo uje kuri Marengo Media cambe na mbere banza wibwire abariko badukwirikirana nubwo kuko benshi ajye umuntu usanga bakubona tu bakumva mbwa hari nabandi bipfuza kuko namaze kugonovuga ngo ako je nari umwe mu bantu bakunda kurigana ibiganiro vyawe kuva nkiri ku gatumba je n'umunyarutana kurikirana ibiganiro waremesha kuri je no muri mpinga kayove ari aho bitinya kazo nkurikirana ibiganiro vya baba bivuga ati je ndifuza kumera nka Lenine mugabo bavuga ati baba bakene no kumenya Lenine mana ari wariwe kwidondora kwivuga wese ngo sinzi ko arico vyobafasha mugabo ni Lenine jewe abavyeyi banyise Lenine Archange nkuru nziza hanyuma rero uko imisi yagiye irahinduka sinzi ingene ibihe vyagiye biragenda hamaro mu ishure barava baranyita kandi ngo mana ariyo niyo nize ko mu bisanzwe nize kuri mana ariyo mugabo abavyeyi banyise nkuru nziza Archange Lenine hama rero hampandaho ndumumenyesha makuru kuva mu mwaka wa 2012 hanyuma nize ibintu bita communication sociale muri Université de Lac Tanganyika niga lettres moderne muri lycée islamique mu Kayanza hama nize na école primaire hamwe na secondaire muri Igatara abiti Gatara nuko rero hampandaho ivyo nkora uno munsi n'ubushakashatsi na cyane bujanye n'ivy'urukundo ibihanze urukundo hagati y'abasore n'inkumi nibijanye n'ivyingo n'imiryango hamwe nibijanye na santé reproduction santé sexuelle et reproduction muri rusangi hanyuma rero muri make nibaza ko ari ivyo hamahamba ndaho ndumudandaza no kurima ndarima no korora ndorora umugwiza tunga Lenine umugwiza tunga n'umuntu arondera amafaranga kugira ngo ashobore yegeranye kuyagwiza yego cyendo ndetse kugira mbeho no kugira mbeshe mu muryango yego hama ndo mupapa mfise abana babiri gushika uno munsi yego muri rusange ni ivyo okay nibaza ko abakunzi ba Marengo Media bumvise Lenine mana ariyo wariwe kimwe mu bintu benshi gikunda kubagora kuvuga mu ijambo rimwe canke kudefinisa gusigura ni ijambo rukundo haje urukundo tuvuge ko ari iki urukundo dufatiye kuri ibi mwampamagariye ni ikintu novuga kiba hagati y'umuhungu n'umukobwa kugira ngo bitegurire kuzoshinga urugo hanyuma bashinga umuryango muri rusange no kuvuga ko ni nk'amaranga mutima ahuza umusore n'inkumi kugira ngo eje amaranga mutima azovemwe urugo ubwo rugo nagwo ruzeruvemwo gushinga umuryango uzovamwo imiryango izoshinga indi miryango yego yes nako navuga ko benshi banakumenya kuganiro wakora abijanye nkuko ari kura bivuga n'ubushakashatsi ukora ku bintu bijanye n'imibano ku bantu bakundana ndetse bitegura kurushinga rukaguma ikibazo bijya biganiro ukora wabizanya aruko nuko wabonye ko mu kibano ibintu bijanye n'ingo kutumvikana mwibi canke izo nyigisho wazanye nuko wabona vyarenze inkombe canke wavuze ati reka nterere mfashe abatavuga ngo n'abatabizi kugira ngo banabimenye no kuvuga yuko je ubwa mbere natanguye kuba novuga ko imiryango nagiye kubamwo imiryango nakuriyemo novuga nakuriye mu miryango ya ruguru ntushobora kumenya ngo nakana nakabashwanye ni gake uzoshitsanga umugabo n'umugore bariko barashwana ni ivyabo bibera indani ngiye kuraba sinigenze mbona papa na mama bariko barashwana jewe kenshi bariko nabara kumengo ni nko gufina ko harige basanga bariko barakubitana ibitenge mugo niko ndatahura no musi ko batari kugwana kumbura ariko de yabo nyene peut-être hanyuma rero no kuvuga yuko muri rusange je natanguye kugendana n'abantu bakuze sinaronse chance yo kugendana n'abana na nkiri muri 6e je naja mu manza z'abantu bagiye kugira bijya vy'amadote nije wasanga ndi mu mastoke no kuvuga ko mu mwaka w'8 mwaka w'9 niho natanguye gukunda ikintu bita journalisme mbaye inspiré par umuntu bita Pascal Butawumengo waritavye n'Imana ari muri radio y'igihugu
no kuvuga yuko rero hampanda ho jewe iradio ya mbere nayiguze 1800 iyo radio sinzi ko andi bajene babigira ariko numviriza ingena bamenyesha makuru bavuga numva nabikunze cyane mugabe ibiganiro akunda kumviriza kenshi kubera ko iwacu hafata kenshi amaradio mu Rwanda hakunda gufata amaradio avuga ibintu bijanye n'ibi by'inkundo by'imibano mu gihugu cy'u Rwanda kenshi bivuga cyane rero mugo nkumva ro birangyohiye bikamimbara cyane nkabyumviriza nkabikurikirana cyane ariko uko imyaka agendera hera ndiko kwishuri naguma numva shaka kuzokora ibiganiro mugabo bijanye n'ibi byo guhuza abantu cyane cyane hanyuma rero nuho nagiye gushika muri 10e baca bampa scientifique ndavuga ati je ibintu byashobora kwiga barampindurira bacampa ngo technique ndavuga ati wapi mugabo mu nyuma barampindurira baravanyoriyanta muri no ibyo banyoriyase mo naracenda biheba ndava muri interna ncangenda kwega kuri ceramique ho nagiye kwisabira ndavuga ati mumpe lettre moderne niyo nkeneye niyo numva nshaka kuko nari nzi yuko kugira bige journalism ubuzi ndimi nyinshi nkacanja muri lettre rero gutyo mu nyuma rero navuyeyo namaze kuronka inspiration kuja kwiga numva nshaka nyene journalism mugabo hari umuntu yaciye ambwira ati burya mu isanzwe journalism ni ntoyi cyane par rapport ya communication mugabo journalism ni nka atome ya communication wiga communication muri rusange nje nagenda ndasaba ko bampa ico bita communication sociale hanyuma rero ndavyiga ndabiheza mugabo ndavuga uko imisi yagendera hera ati none vy'ukuri ko numva n'ubundi gumashaka gukora mu radio nagiye ngiye gusaba stage muri Rema barayimpa mugabo ro baca bashaka kunshira mu vy'amakuru ko bavuga ati abantu baciye ubwenge baje kuvuga amakuru mugabo aho naje mu ivyo vy'amakuru naguma nkwega ashaka kuja mu biganiro barava baranyemera nkora mu bisata byose uko ari bibiri hamaro mu nyuma barahava ro bankura bangira secrétaire wa programme ndavuga ati aharo kiraciyemwo gushika naho mba chef de programme wa wibiganiro kuri radio no kuri television komsa rero nca ndavyinjira mu neza rero maze kujera mu ico kiganiro ico natanguye nise tubigenze gute niho byahavuye rero nyuma y'imyaka nk'itanu ndiko ndakora ico kiganiro barahavuye muri senese bavuga ngo ntibihuye n'ivy'imico kubera ko cyatangura cy'abajene gusa haja mu ivyingo twatangura saa 7 y'ijoro gushika saa 10 saa 11 gutyo rero mu nyuma baravuga ati oya kubera abantu bari baravuye ibibazo babaza ukumva ko abantu barushe cyane ukumva nk'umukenyezi akatura akavuga ati je naho tubanye n'umugabo tumaze imyaka 10-15 sindumva ngo amabanga yabubatse amaziki kubera iki kwera umugabo yakora nabi cyo dukora ubushakashatsi no kwitwa Desire Damour bwinshi cyane kubijanye n'ingene amabanga yabubatse ashobora kurangurwa neza haba kubasanzwe rero mu nyuma niho twahavuye rero turabija ko dusanga ikibazo gihari ni cy'abakenyezi usanga akenshi hari byo batazi nabonye ni gukora ugasanga nabagabo nabo ntavyo bazi duca rutangura kuza turabibigisha mu nyuma rose nese batubwira ati ntibihuye n'ivy'imico y'ikirundi ntibanatugabishije batubwiye ati birugawe sawa naco bitwaye ndabandanya kuri Facebook no kuri YouTube mugabo ndavuga ati kameme barandenganije bari basi kumpanura bakambwira ati uwo bikora neza mu buryo bumeze uko hanyuma rero nahavuye rero nca ndabandaniza kuri Facebook no kuri YouTube mugabo ndagerageza jewe nyene ubwanje kwikosora na cyane cyane materume nkoresha ndaburabe nyene ibihuye n'imico y'ikirundi kubera ko muko gusa nyene bavuga ngo abana baravyumva ariko abana nabo niyo bariko barahinda baja si kenshi navuga ati abana mujyame namasaha akuze yabakuze muko sinabashaka ko bajyama tikana bigira express kuko nabo nyene navuga ati umwana arinza afata radio saa 7:08 y'ijoro uwo si umwana kame kandi ava yaho twari twatanguye ikiganiro cy'abajene cerekana ingene gusambana ari amakosa turabereka ingene umuntu ari mu rukundo bimugora kugira ngo azohave yevuriwa cyangwa agere kure mu gihe agiye kuba mu ibintu by'ubusambanyi muko kubera ko batadutahuye cyane ndavuga ati nta vyo kwirirwa ndikoroga ko je mu bintu ndakunda guseda mu bisanzwe cyane mvuga ati anyway nta kundi cyane atekereza rero nuko rero ariko tubigenza gute ntiyahagaze yarabandanije kuri YouTube kuri Facebook ndabandagira na company ubu ni societe iri hana Aubert ku mwaka yego okay tugukeze murakoze wakari ikintu ciza cyane so before tuza kuzana vuga kuri point uza kuganira kuno munsi navuga ngo hagwiriye cyane bivugwa cyane twama tubona bamwe banatabaza cikintu bamwe twumva twumvise n'imisore bafatiye ku bagore babandi nibaza kandi cyo kuganira ko mbega kubera kuno munsi tubona abagore bagendana n'abasore canke abasore bagendana n'abagabo before ko tuza kuza ngaho navuga ko before ko tuza kuza ngaho navuga ko urafise experience cyane mu bintu bijanye n'urukundo abantu baribaza ati peut-être LENINE nta muntu yoresha yanke cyane nta wegeza aresha yanke koresha biro je sinaresha barandesha bazakubwira gute
oya mbo aba mu bintu bigize abigeme ubu barakoresha nu mbo kureshwa ntibihera uri gusaza turi kuvuga ko abagabo abahungu bagenda n'abagore b'abantu cyangwa n'abakobwa bagenda n'abagabo b'abantu ni ukuvuga ko ibi byo kuresha ni santima mu bisanzwe ni ukuvuga ko hari abantu bakunda kwihenda kurongora cyangwa kurongorwa ntibihagarika za emotion hika bigera mu bisanzwe n'ubuntu bivanye n'icyo umuntu ari akavuga ati giye kubera ko bimeze uko sinshobora kubandanya muri ibi kamere kandi umuntu ubuhunya burya abantu bariko barakora burya je ndiko ndakura ko ndinjira mu myaka 38 mugo no kuvuga yuko nk'iyo myaka ndiko ndinjiramwo turiko turagwana n'amasakaje imyaka 2 yo kurondera mu bisanzwe kuko imyaka abashakashatsi bavuga ko kurondera n'imyaka 40 inyuma y'imyaka 40 bukwiye gutangura kuza urajya mu byo warondeye niye varuwe ndabona yuko ntaho ndashika kamere birasaba ko umuntu yirukanga rero ntushobora gufatanya ivyo byo kuja ayo masantima agutwaye ntushobora kuronka umwanya wo kuja kwiyumvira ivyakazoza murankunda kubaza abantu mbega umuntu yaje gusambana hari umuntu heza gusambana agacapanga amadiri aza gukora bigakunda Bibiliya yonyine avuga ati vino n'ubusambanyi bimara ubwenge ntushobora gupanga amadiri waborewe ntibikunda teka biga bavuga ngo urumva ngo muranwa ngo uri mu bandi bagabo ngo muravuga kuno oya none ko nzara abantu bavuga natwe kwishuri atashaka kubosa tanyuwe nka kamwe none kamwe wumva waborewe hari umuntu hari abanywa bakaboregwa hano navuga ati je ndimanza kunyura umugi muko nika ibyo biravana nico umuntu aba yarashize mu mutwe wiwe ariko rero nibaza yuko ibyo sivyo byo hava bituma umuntu twako tuza kujya mukoresha hanyuma rero no kuvuga ko uvuze ngo koresha byarakoroheye ntaworesha yanke kubera ko ufise amateka umenyi menshi kandi ufise no bwane zera cyane koresha sindabimenya mugabo hariho ikigwa tweze kugira cibice indwi byo kwigisha abasore ingene bashobora gukoresha abakobwa n'ingene abakobwa bifata bariko barareshwa n'ingene umukobwa ashobora gukoresha umuhungu kandi bakabana basha nibiganiro tuzobananya dukora mwumvise akunze bamare ngomede mutagira subscribe muzomba ibintu byinshi ingene abasore ibintu bogirane oya ni ibice indwi bifasha umusore kuresha n'ingene umukobwa yovyifata mu byo bigarukako wewe kukwankira gukoresha n'umuntu navyo uramenya gukoresha ntavyo nzi cyane gusa ndavyigisha erega bijya mu bisanzwe ntibona gasisi ibuji burya urabona girikiraka iraboneshereza abantu muko birikira hwera bisobanura ngo urashobora kwigisha hajya ndakubwire ibintu umuntu abashakashatsi bavuga azi ibintu byinshi azi amatiere ya sinzi gana hava ndakivuga mu kirundi bijya byo gukora nako abantu bambere babizi cyane baza baribo n'abantu bafite ikibazo cya impuissance sexuelle bafite ubushobozi buke mu mibonano mpuzabitsina iyo dura n'umuntu yacitse ukuguru mu bisanzu yacitse ukuboko usanga hari ubundi buhinga ashobora gukoresha bw'amaguru agasanga arasubije ukuboko okay yes reka tuza kuri point yacu y'uno munsi kubera ko uno munsi hari abagore bagendana n'abasore bagendana n'abagore ibintu rero novuga ko ari biharuro bimaze kwibonekeza twayibonye kenshi ku mbuga twavyumvise novuga ngo mu kibano ukumva ngo nakamufatanya umugore w'abandi akiri umusore ukumva umugore wa nakagendana n'umusore kanaka bivuze ko ibi n'abagore baragendana n'abagabo baragendana n'inkumi zikagendana n'abagabo bubatse ibintu nibaza ko ya sentiment nakubwiye eske ya maranga mutima nawe uremeza ko ibintu bihari uramaze no kuyibona uramaze no kuvyumva amaranga mutima uko ahagaze bo bashakashatsi bavuga yuko agenda agana urukundo directement ari ubwoko kwinshi hari agana mu rukundo kubera ko wa muntu ubushaka yuko muja kubana hanyuma no kuvuga hari n'andi maranga mutima aza atagana urukundo ariko agana icyo ubushaka gushikako nk'ubu dufate nk'akarorero nk'abahungu bagendana n'abagore b'abantu babiterwa n'iki baterwa n'ubukene nico tuguma tuze biva kuki biva ku bunebwe none ubunebwe sibwo butera ubukene no kuvuga rero yuko mu ico gihe amaze ko afise ubwo bunebwe ntari karondera icakora ubukene buramutera bumuteye ni nka kujya basi dufate mu ntunge gatonya nivyo nabonye abajene benshi basi ibintu by'abashike 2015 mwarabibonye kuko bari benshi bagize ibibazo uno munsi gushika no munsi benshi igituma bashoboye kubaganya nuko batari bafite ico bakora sisi udurabe iyo umuntu afise icakora so wari wese afa kukwega utuje mu bituje mwibi wibaza ko abagore bakura hehe mu gihe bafite ico bari baraheza amaboko uramaze kumva uri occupé iyo uri busy na telefone hehe ntashobora kukuronka deja ntashobora guharande kuvuga ati jewe time schedule yanje iruzuye
umwanya wanje sinshobora kuntu umwanya wo kuja mu ibi nibi mugo kubera ko atacufise uhereza amaboko d'abord ufise umwanya mwinshi umuntu rero wa mbere wanashaka abantu wa mbere barondoka cyane nabantu bafise umwanya mwinshi uzurabe guhera no mu gihugu gatanu canke igihe abantu batwarira mwinda cyane ni gihe hatari mari bari hari kubera abantu bafise umwanya iyo abantu bafise umwanya naho ikintu cya mbere biyumvira n'ubusambanyi rero no kuvuga ko ico haba ku bahungu haba no ku biterwa n'ubukene nico kimwe biterwa n'ubukene bwavuye ku bunebwe ariko hari n'abandi duhora tubona usanga arafise ivyakora arafise n'amafaranga nta bukene afise mbwa agashima kugana n'umudamu wundi mugabo ko abona ko ari mwiza amasantime yakabona umengo nasinzi aramwipfuje kandi afise ayo mahera ene bajya rero ikintu kiba atabukene afise ikijya aba ari umugabo kenshi harona n'abasore bifuza abagore babandi kandi nyabasore bafise amafaranga haregara n'abasore nabo barondera abagore babaha amahera atari bo babaha amahera umuhungu ku myaka 7 abamaze kugira muri we isanamu y'umuntu w'igitsina gitandukanye n'iciwe akunda muri we ku myaka ingahe 7 imyaka 7 hanyuma nawe imyaka 7 bashobora kuraba mu mumera reka regara akavuga ati nani washaka uze gufata umwanya uri kuramedita usubiza ubwenge nyime wimvire ku myaka 7 ko ari umeze ndazi ko ku myaka 7 waramaze kubona abamere barengana ukavuga tujya mu mere keretse mu rutana nimba atabari bahari abo wari wipfuza ukuvuga umukobwa nawe ni ku myaka 6 umwana w'imyaka 6 arashobora kubona umukobwa akabona umupapa sinzi ko urabona ko ari utwana akenshi mushobora kuba muri nk'abapapa nka 5 ahantu kana kana kaje kakugwa ko yambi uro ubabeza ngo nibisho bivuye he niko baremye ukuvuga uzurabe ujya mu papa yahisemwe ujya yahisemwe akaza kugira yambi nakana nikini benshi nibatahura ivyo ari byo rero uyo papa yahisemwe rero ni nka wa wundi rero ni wivyifuzo vyiwe wivyifuzo vyiwe ukuvuga niyo bizoshika rero wa muntu akarongogwa niyo arongogwa akarongogwa n'ubutandukanye na wa wundi igihe cyose azobona umeze nka wa wundi azomushobokera n'umuhungu rero ko kuko igihe azorongora umukobwa agasanga arongoye ubutandukanye na wa wundi wa yayimaje yiwe igihe cyose azobona umugore ameze nka wa wundi azomushobokera umva sibo rero niko byubatse ushaka no guteka uzora umugabo yaronse umugore w'ivyifuzo vyiwe ntabuje aba ari fidèle vraiment ivyo navyo rero biraheza bikicira iki umusore canke uwo mumama umusore kaduhere ku musore d'abord kubera ko umusore ubwa mbere ico novuga ko kimwici ko bishobora kumwicira n'ugukena do plus arakena do plus ko bwa mbere benshi babarondamo amafaranga mugeragiye ku murondamo y'amafaranga akayaronka aragukora ibintu byari byo byose impuzu arakugurira arakwambika aragenda akakugaburira nukuvuga ubuzima bwawe aba ufise gucyaye nukuvuga buri nk'intungwa buri nk'ikimuga kirerewe hariya muri Senkizito rero muri ico gihe iyo umuntu akugize uko iyo rero bihindutse eje murasavujanije acakubwira ati okay birahagaze dusubiza ku buzu ucubaho gute ucisubira kubaho nabi kubera muri ico gihe amahera nkayo ubamo gucyo wonye nashobora kuziganya woziganya gute kandi uvuga ati neje yandazoza ushobora nko mu motari navuga ati ejo nzoca yandi neje nzoca yandi abamotari n'abafundi nibo bimereye gucyo wonye nukuvuga rero ko ivyo bigutuma ukena cyane kubera ko ejo canke hirya yejo ntuzokwikangura ngo umenye ingene usubira kurondera ucuca wicara ngaho gacurondera izindi strategy ingene uronka uwundi mugore aza kukurondera kandi canke ukaja kubarondera harabaje kubarondera ugasanga babiguyemwo navyo ngene ngira kumbe tutaza kubishikako hanyuma rero no kuvuga ikindi naco ni indwara zifatiye mu bihimba vy'irondoka ma IST kubera ko abagore benshi be nabo biyandarika gucyo wonye hariho ibigwara bimwe baba bafise kandi baba babwiye ati uko muzongenda muhura n'ututujene niki ingwara zange zoza ziragabanya makari hari imigera hari ayandi ibindi bigwara vya gonococcus n'ibindi ni byinshi wewe rero iyaje abigutamwo iki naco giherekezwa nizo ngwara ni imyaku haje imyaku inzira ya mbere nziza icamwo imyaku ni mu bihimba vy'irondoka ntuza abagabo bahuye ingene bangana hari habo bahuye ko murava sinzi kurumva ko bavuga ngo hari imiryango itari imyaku vyo kinamaze kuvyumvise ahuye numwe muri iyo miryango agiye amusigira yayindi haje uwundi amusigiye yindi nukuvuga ko plus rero agenda nk'ubu yarahuye na batatu bafise iyo myako wa musore wewe yayindi 3 ayitwara yose nukuvuga yuko rero muri iyo myako yiwe nawo bazohura kumbure wa wundi akunda azohava asanga yimutaye nico gituma uzosanga rero no munsi mbere wanashaka kubera ivyo honya ingo nyinshi ntiziriko ziraramba hanyuma hariho ikindi kijanye no kwicwa hari abapfa hari abakomereka
urashobora gusanga ari umugore w'umuntu akaze kumbure eje kabafata cyangwa akakurondeza ugasanga arakwishe kuko bera ko umuntu mu bisanzwe umuntu agutwaye umugore waramukoye hari umugabo hari iryo garama ryose uvuga ati je no tumanda gukuraho hamaro bigahera birangi kuko mu bisanzwe buri kuramwiyo ni nk'umusuma bafashwe mwene barashobora kukwica izo ngwara navuze zirashobora no kukwica nazo nyene hanyuma kandi urashobora guhemukira wa mugore umuhemukiye ashobora no kukwica nawe barazi ngene Samusoni bamugize muri Bibiliya no kuvuga yuko rero muri ibi inya harimo n'urupfu kandi gwihuta hari ikintu naco rero kinovuga nko kujuragira mu rukundo umuntu amaze kuba muri ubwo buzima ntashobora kuronka umutima wo gukunda d'abord ntivyo ukunda uriyumvira ati none no kunda nde umutima w'urukundo uba waragiye no kuvuga ibintu byose uraswatiranye ikindi no gutakaza ikizere ku bijanye na kazoza ku rukundo rwawe kuko nawe nyimba ivyo bimeze gutyo ukabona umugore w'umuntu arashobora kwemera ko mujyamana agati impuzu yambaye impeta ukamwabira none gashya mu mutwe wawe ntihazakaza muti none je umugore wiwanje bazoreka kumugira ibindi konagira abandi kandi icyo udashaka bakugira nawe usanga navyanka nawe icyo udashaka kukigirira ko udashaka bakugirira ntugirira abandi ntukigira abandi mugana hari usanga n'abavyanka rero aravyanka nawe abagabo bameze gutyo wonye urana abagabo bameze uko wonye ntuwo iyarongoye umugore wamucungishije ico nkujya no kuvuga abagabo benshi biro bimeze uko ikintu zobarabira ko ntibareka abagore bango bidegemvye no kwisoka remera kavuga ati ndagucunga nagende ya pere video kubera iki bavuga ati sha hari ibyo nabonye mu busore bene aba rero akenshi uza gusanga mbere barashaka n'abagabo bubu benshi iyazi yuko agenda mu bandi bagore cyangwa agenda mu tundi dukobwa ntaho umwidegemvye umugore ko nawe navuga ati ibyo ari byo byose ubu nawe naho hava mugira kwa kundi rego muri rusange rero ni ivyo bindi byinshi usanga biri enkwi muri ivyo ni byicira abasore ivyo n'abasore babagore nabo urashobora gutakaza urugo kuko urazi yuko no muri sentare birazwe iyo na Bibiliya bivuga ufashwe uri kurasambana nibaye Bibiliya mugo ntikivuga ucyo directement bivuga ati uwirukanye umugore we atamuhoye ubusambanyi abamusambanishije mugo no kuvuga ko ubwo busambanyi abo gufatanye swatara arakugira imbabazi canke akakwirukana ababiri fiti uburenganzira kandi ntacu ubaza mu bitungo ugenda uko hanyuma ikindi naco kuba kenyezi gishobora kubakwega no ko hampande yo gutakaza urugo baratakaza n'ubuntu hajya ubuntu nico kintu ca mbere kigoye kuronka kandi nico kintu ca mbere coroshe gutakaza no kuvuga urashobora no gutakaza kandi na confidence ashobora kubigira kumbure kubera avuga ati je umugabo wanje ntafashe neza ejo canke higiye ugasanga umugabo wawe arabaye wawe ndi washaka ko benshi bakunda abagabo bafite amafaranga vraiment udafise uburyo akenshi biragorana abashiki bacu benshi bakunda amafaranga nico gituma nabuzo usanga ko barakurikira iyo adakurikiye bwa busore abagomba kwica akurikira abagabo baba bafite amafaranga ibi navyo rero kenshi birakunda guca bituma bwa ya confiance itakara no kuvuga ko confiance nayo itakaye iyo abashakashatsi bageranya kujya ku mugozi iyo umugozi ubukase ni nk'umugozi ukatitse eje arashobora kumva ko umenga arashaka gutekana gume hamwe n'umugabo ubuntu ya confidence yarayitakaje ko yatakaye rero naho ufata wa mugozi ugasuruka ufundika ifundo ntirizimangana shaka kujana ku mutayire w'umukonesere ivyo agira byose aho wacikiye araboneka no kuvuga ko wa muntu yatakaza bwa bwizigirwa ni nka ryapfundo igihe cyose mwene wa mugozi awuravye azobona ko wacitse kandi azokwibuka n'icyatumye ucika ikindi naco abakenyezi barashobora gutakaza akumbure ico no kwita satisfaction sexuelle arashobora gutakaza kunogerwa n'amabanga kubera ko ariwo umwanditsi twaze Karestane Fomamu niwe yanditse avuga yuko iyo umuntu agendana kenshi n'abantu benshi no kuvuga bo muhura bakugira ibintu bitandukanye iyo no bakugira ibintu bitandukanye birashobora kukonona ugasanga umwe muhuye ntashobora kugusatisfeza ntahazwa iki naco bica bikuzanira nuko ushobora gukora ayo mabanga mugo mu mutwe ari yundi muntu atari wa wundi muri ko mararangura aya mabanga ibi rero no kuvuga ngo birakwica mu mutwe ubikagera kure gushika naho uza kuvurirwa hamwe n'abantu baba bafite ikibazo cyo mu mutwe bajya bitangwa n'abasazi birica psychology gose ugasanga umutwe mu mutwe wawe umeze kujya ko umusazi uraba n'umusazi nyene kubera ko ntushobora kurangura amabanga batse n'umuntu ugasanga mu mutwe ari yundi muntu ngo hari kizohava kivamwo biragorana okay kuna musi ibi bintu bihari vyohera gute ibi kugira bihere bisaba yuko ubwa mbere na mbere leta ibishiramwo leta yaragowe byose tubwira leta mukama wanyu gusa ikintu ca mbere gihari jewe si ndiko ndayiburanya cyangwa ndayishinje ariko ikintu bita umubano wabubatse bigisha abantu imbere yuko baja kubaka no kuri ntukwiye mfatiye kuvyo nize nyimba bose babiga nk'ivyo nize
babigisha ngo amavuga gutabarana gukundana utuntu twagucyo wonye imisi 2 amasaha makenya bagaca barabana aho no kuvuga ngo hari hakenewe abahinga mu bijanye n'imibano bakemera bagatuma babahemba mugabo bakabatumira bakaza gutanga zijya nyigisho c'est pas dire que kuri chef de zone cyangwa kuri mustanteri kucugira nizo nyigisho si ngombwa guca umuhinga muri ivyo si ngombwa ngo nuko nguri naka canke naka ivyo ngucuronka ingene vyigisha ngo nuko bakugenye ube ukubunya oya ni barondera abahinga abashakashatsi muri ivyo bagende bigisha abantu ingene bubaka sisi biraryoshe mu gihe nkuno munsi turiko turigisha turi uri nko mu kigano kazabumva ati nukuri ndagushima kubera ko inyigisho wampaye zirafise aho zingejeje uno munsi akabwira ati sinshobora no kuvugira ku radio jenyene ahubwo reka ndaguhe na madamu muvugana ukumva umugora yirishimye arakwingara kandi aryohe ukumva ubundi tije no kuri ibibazo byari bindemeje mugabo naragize kunuku bijya mbwiye byagenze kunuku kandi imeze neza cyenda navyibuka ku biganiro kuri rema hariho akaribrike kari kahari abantu bari barabuza bubakana mugabo bagahurira mu kiganiro habo ningize kumva bashinga intati je namukuye mu kiganiro ubu tubanye kandi tubanye neza n'amaseminaire narayagira mugabo hari ni ntanigeze kujamwe ubura amatara arambwira ngo ntegeza kugufunga ngo ntushaka kuza kwigisha ibishirato nk'ivyo nasavye impusha byose bira abanyagihugu baca barazinguza imodoka hari yiwe kubera iki barazi ico biriko birabamarira mugabo nk'ivyo no kuvuga ngo hari hakwiye inyigisho bagategura inyigisho hari habigisha bahari kandi bona bikora bakagira na turu y'igihugu muri province yi makomina ya muri zone bagahimiriza abantu bakaza bakiga byose rero birashoboka no kuvuga ko hajya umuntu yatigishijwe bibiliya nivuga ngo abantu banje bishobora kutamenya iyo abantu batigishijwe ngo uja mu ishambo utazi ugaca inkoni utazi byose birashoboka hari no wigeze kumbwira nabi ambwira ngo mbega ngo so wawe ngo ninde yamwigishije ngo kugira nyoko wawe ngo akuvyare nabwiye ati ivyo izo ni mentalite kumbure petete hataho ico gera ari nkiri n'umusore wanashaka rero no kuvuga iki hampande y'izi nyigisho za leta ndavuga z'abantu bagomba kuja kubakana hari n'ama eglise aradefaya uno munsi nta kuntu ushobora gusanga abantu mengo hari ivyo batinya kuvuga umubano wabubatse urimo muri bibiliya bagende bazingurure peut-être ari abapasiteri usanga bo barabingene bashobora kuba bigira 10 barangene bashobora kubwira abantu mugisha nta muntu azoza kuguha ngo zamigisha ngo biki nibiki atanezerewe hari ibintu bidashoboka nk'umukenyeza atabigwa neza nakakubesha ntuzopfa umunya nezerewe uzo barabira hajya mu ibarabara bagenda baridoga bivugana abenshi n'abagore babigwa nabi nuko benshi batabimenya rero no kuvuga ama eglise baba bakwiye nabo nyene kurondera abantu bigisha bagende bazingurure mu gitabo cy'abikora y'into cya mbere barabe igice c'indwi bace basoma kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 harigisha neza ingene umugabo n'umugore bashobora gukora ivyo bijanye n'amabanga neza no gusenga ntibikunda bibiliya ivuga ko bidakunda mu gihe barangwa amabanga yabubatse nabi ndakanje gwaso urasomura ntibikunda ama eglise na guverinema bibaye ngombwa aba jeune bariko baravuga ngo abana ngo ntibakeneye kuvyumva ngo biki nibiki le jeune bo mu mwaka wa 6 gendo rabo musaba abavyeyi ntibaganira n'abana babo ubu mwana naje muri regle ntigera amenya ngo nibiki agakoma induru uti baradaguye ubu urumva n'imiburiburi barasimbira ku YouTube two ngaho hakujya bakaraba kubera ko indimi bavuga barazumva barabare bo bari free umugabo ngaho ari nk'ikintu bavuga ngaho hanze ngo ninyigisha bacavuga ati ebana uno musi rero Marengo Media turugaye kubera ikiganiro caci ngo imico ni inyigisho zifasha ngo ni imico sinzi yuko ivyo bita kurenga imico iyo mico yabo nivyo dufata imengo ni imico yadufasha abantu bakabona ati je hako ndenga umuco reka ntume ibigo genda urabona muzi aba jeune barahanzwe n'ikintu bita kwisambanya nico kintu cyambere ko kironona isi iyi migambi ya 2040 2060 aba jeune ntibarimwo mu gihe bagifise umugambi wo kwisambanya ni kintu kitu la jeunesse uno munsi kuburyo ku rugero ruteye ubwoba mocho ndagira amaseminaire y'abantu y'aba jeune uri kurabumviriza uravuga ati vraiment mwebwe mwari muri ngaha iyo igihugu cyose cyakagombye kuronka inyigisho nkizi mugabo hari amajambo ntashobora kuvuga ku hari ivyo mba bloke kwigisha ku radio kugira sima none radio y'abandi Ugasa kuganira nabo uno musi rero ikintu nakoze no kuvuga ko za nyigisho maze kubona kumengo hari abantu benshi bateko barabitahura situ nko mu nzego naciye mfatiki no narimvuye ahantu muri atelier akaroro batanze muraze hari biganiro bugaye ndabaga ati okay baravyugaye c'est bon kandi rero ntaco bitwaye
ugiye kuraba n'abariko baraduha inyigisho mwo mwanya n'abaganga urazi ko abaganga mu bisanzwe baravuga bakisanzura hari ivyo mu byati mbare ya mu Kirundi nakubarira ngo ndare ngo hani twohateba none tuzobwira abanyagihugu tutohateba it's too much rero no kuvuga turacafise ikibazo hari ivyo twita ngo ni mico mugabo ugasanga vy'ukuri two turayirenganya none iyo mico ni migenzo abakubwira ngo barenze imico ni migenzo bonye n'ubwabo ubaje ati imico ni iyihe ntituyirenge iyo migenzo ni iyihe ntituyirenge ni hatari nibaza ko tuzobana dukora ibiganiro nk'ibi abakunzi ba Marengo Media ntidova tumubwira ngo abwira akajambo kanyu ariko adukurikirana nuko azoguma garuka ngaha kuri Marengo Media no munsi twize kwa kino kinejo kandi tuzogaruka akubindi rene tugushimira kana ku kanya baduhaye dusubire kandi mu kindi kiganiro yego ndabashimiye nubwo bitaheze byo gukora ibyo gukora byo ni byinshi ni byinshi cyane kuko mugabo ntacyo uko Burundi buzogenda buragenda iterambere rya 2040 nize ko hazabarimwo byinshi cyane murakoze nabo ndabashimiye ndashimira nako baradukurikirana abagize icyo bigamo ni sawa yego